Karibu. Bofe. Karibu cyane. Meze neza. Namwe meze neza. Komera. Shushu. Mwakuru y'imeza. Neza. Nakumbuye cyane. Neza. Nje ni bosa. Ego. Karibu. Ni sawa rero bofe. Ni bosa na mwozi no kwirwa ndababaza kuzuye ntika muri ko ndabona ko meze neza. Bana turaho turashima kabisa tumeze neza cyane. Hanyuma twatinze gato kuko na sister byabaye ngombwa yuko amitana mera kuko nitwaje kwiba turaza n'imodoka zibiri nabwiye sister aca mitana muhira tuze tuzananye. Je gitubona twatinze. Okay. Nyene natibeje n'utudo kimena kutuza muhira kugira ngo ce mitanire mu kuzi kukati. Ngacama ndaza nyene kugira ngo ndamutane tuzanane. Nanje kubw'inkombo nyinshi nyene nabakumbuye cyane nagumanza ndarunguruka hariya ugati none tiko batevye kuza gusa ntaribi kabisa kaze muri sanze murakoze cyane mwisanga hani muhira kabisa mwebwe neza hama sheri erega naguma wisamaze rega umukobwa mu mico y'ikirundi ntiyigera umushitsi la uzimane sheri wawe ngeri uzimane namusaza akire jeho data naratsibagiye aba ugende hariya mu kabati nyene hari rega sister butabura aho ni muri wawe habofe ubu abisa nkuko washitse Yesu kunye rega nyine burya nivyo nta mukobwa buno oya muco y'ikirundi niko bimeze bisanyene ko ari watwakira kugira nyene abaramenye na cyane abaramenye rega hani wewe yarakubwiye yuko kabone bamukoze yamwirukanye naragiye muhira bwabo ndabwira ngo yaramwirukanye yarabikubwiye kina cyarambwiye ko yamwirukanye nyene ubu ngo ibintu nyene ari wane bimeze neza ni bosa sister nawe ndabona koresha umwanya bofe arasante kabisa magara yacu ukameze neza cyane kabisa asheri wanje nawe arakunda kavinyo nyambaro ukaramo miliyarite kubera ikatazanye amosteri y'ibigori kavinyo ndagakunda kabisa siwe gusa ndagakunda kure agakunda cyane sister tugira arasate ndabashaka magara yacu oya umanzi umuntu wesha kabisa wesha nimugira akantu sister nyine munyemeze nyemeza njoka muhirira yasohokanye kwanze turi mu kabari uzo kugira mu kabari ndaco nditwaye hasi hanyuma rero bofe je nagomba kumushimira mushikanje novuga ati yarabaye umuntu w'umugabo nako yarabaye umuntu w'umugore nako niyo ikafate ko yoba yarabaye umugabo umugore basi yego kushinga nayo yoba yarakoze urazi yuko ntunciremo ndi kwijambere urazi yuko kiya kintu muhira c'umukozi wiwe hariya jire urabona yuko cari gihagarikishije urukundo rwanyu mengo kabisa je naje ntarabona ko mudatekanye ariko sister yarambwiye yuko ubu kabisa yaramwirukanye umukozi yaramwirukanye sinzi nawe yuko iyo nkuru yoba yari yabikubwiye nibaraguze je gusa byarambimbaye cyane kabisa ko umukozi yaramwirukanye kuko ujya mukozi ahagumye je naje ndabona yuko bitari kugenda neza cyane ko niwari kuguma mwikekana mugire ubwoba ariko baranirifuna ku kazi sheri wanje nyine yarambwiye ati hako kabisa jewe nokubura kubera impamvu y'umukozi nomwirukana yarambwiye umukozi yamwemeye ko icyo kiye sinzi rero ko nabandi ko ndamubeshera twiza yo twivugiye nyine ntabitubwire yuko ntabe yaraduhenze kuko rero wanyiniye mission rero oya si mission gusa bitwibwire neza kabisa aho waje muhira barakubona eka kinaza muhira nawe nabonye kabisa nakusanze wewe nawe nabonye nyene n'ingorane ahubwo sindanaronka n'uwundi gusa umushaka umukozi yiza nyene kuburyo tuzarafasha
bijya na biriya kuko hari igihe narushe jire nawe nabyo yarashoboye umva ushaka umukozi yiza wari wazana kuko kugira nyine azaramfasha ibintu na bimwe bimwe nyine ndamwereka ibyo azaramfasha bafurumba byatubwiye n'ibyo ntiyaduhenze yabeshe sister umuntu w'umugabo bafure twinywera akantu icyari kiduhanze cyari kijya nyene cyavuyemo iduru ahubwo sister je ikintu mbona no kunganira ahubwo gusa nubwo woza n'umukozi yize gusa icy'ingenzi nuko woza n'umukozi w'umwigeme sibyo nico gikorwa umukozi w'umwigeme rega jira hajya ibikorwa atagushobora gukora umwana w'umuhungu hari ibikorwa usanga adashoboye umugabo mwana w'umukobwa byose arabishoboye kabisa reka shire banje ni mwiza gose sinari kureka ngo aguma abana n'umukozi abo bajama nabo bararakaye reka ntibamenye n'ingene yamukuriye uviwe ntubazana n'abaha mu gihugu sha mugabo jire karatekereza akaguma kigunze ndamakuru wewe ndumva uramenya reka nagende arababaye kubera kujya mukozi ngo yaramukorera neza gusa kajya gapeti nyene biraboneka ko ku kazi nyene kabikora neza mugabo nyene defo yabaye karitonda narakabona mugabo defo yabaye nyene ndavuga ataya reka ne sister wo kudasoma burya je nta mwanya muri yafise burya ngo mbabure ndabaje kuri yarandego yababu none urasiga oya sindakusiga gute wari wanzanye n'imodoka no cyane bigorane gusa imico y'ikirundi baravuga ati gahereza umutima ntugahereze inda kubera inda birazi nibahomora je nagomba rero mfata akanya ndabashimire kuba mwigoye urabona nababwiye ko muza tugahurira mu muhira tukayaga kubera jewe iyo ndi mu Burundi ujya sinkunda kuja mu kabare ari nk'akantu ngombye gufata tugafatira muhira kubera mu kabare usanga akajagari kenshi nanje ntakunda ibintu by'urwamo induru ibiki n'ibiki nico cyatumye ndabahamagara duhure ngaha mu rugo dusangire ikiyago n'aka kantu murakoze cyane none namwe kabisa mwambereye abantu beza Imana ibahezagire nyigoye mwanje no kumwana kabisa amashiri wanje nawe urumva ibibazo yarabikemuye umuntu mwiza no kuvuga ubu rero urukundo ngiye kuba wa rukundo ibintu ajeni nibaza yuko na ya gahunda uri yambwiye yuko muzoca mutegura uko nibaza yuko muzoca mubandanya mutegura siko sister nibaza yuko muzoca mubitegura sinzi mugabo yuko uzosubira hariya mwahejeje mariage canke yuko uzosubira ukagaruka mukagira mariage mu nyuma ivyo tuzobiyaga nta ngorane n'imwe gusa ico nokwizeza coco mariage sikera cyane ni kuba bwangu kabisa ego reka twebwe tuce tubandanya kubona mbo umwanya ni muto twese umwanya sikirenga hariho rande mufitaniye n'umutipa araho naje urumva umwanya ni muto sister nawe urabona nawe nyine abari ku kazi wewe urazi ko afise ibikorwa byinshi yuko afise amashami menshi y'abakozi baguma bamurondera bamuhamara amaraporo urabona n'ubu kandi n'ingorane kubera urabona n'umuhira nta n'umukozi afise ni hatari sister nawe tugendereye none ntuduherekeze ntuduherekeze wewe banza uteye inamba mu mazibiri gatoyere gashire wanje inkungu zare nyinshi ndamubwira akantu kibanga mbo kwanza mbere yari bazaye ko tudasubira gusezerana kandi umugana ariko aca abanyarwanda uragenda ku modoka uragenda ku modoka rake bisaba tucare gatoyi ngaha mbona ufise n'akanatire keza ndaza akanatire ka bye twicaye tucare gatoyi tuyage hashaka behagenda kubaza kandi we imisi tumaze kuvugana umuceri usubira umucenga oya ndahari behagenda tuzogera mariage ryari mariage rega niwe wari warabitebeje kujya kuntu waguma ugandisha ibintu turazi nanavuye muri Amerika mfise gahunda tunyene yo kugira duce dukora mariage bwamaze gushika nyene nkabona urya mukozi kujya kuntu byari bimeze neza bitabirambamo kandi bisaba tuzogire mariage nyene ya VIP amahera ukazoba waramaze ntuzovuge ngo usherwa ya ndabizi ko usa amafaranga ngo raba ngo umpa amahera ngaho je nta kibazo c'amafaranga mfise nta nico nzigira ngira nzorinda nja mu kuzimu none aba diaspora ntuzi ko akanoti kaba gahari
oya birashobora gushika ugasanga nk'umuhungu abonye umukobwa bakamuha amateka yiwe ariko umukobwa arafite amafaranga bisaba rero ndamutongo nuko nawe uri mu diaspora igahari aba diaspora bakenye uwo sije jewe nta kibazo cy'agafaranga nzigira ngira we no kuvuga mu minsi mariage turayipanga nta kibazo kewe ndaguhaye desu amezi abiri ishi umfitiye akayaba kenshi nyine umva nyine amezi abiri nzoba nagucize nanje hakunda kubura ndagupinde no buri nabura ubuzima nkapfuma mpfa nkavaho kuko nagufise nanje mba nsa n'ubudahari sawa nawe rabukoresha umwanya we nta ribi mu minsi nzoza home tubipange ibintu bigende neza musaza wawe ndumva mengo hari yaragukeneye gose masone n'imbarana reka ugende mutahe kandi Imana ibagiye neza muze gushika neza Jire wano utube turateramanye gato nawe tunahageze ndashima ko biri kose sawa turatera inkuru gatoya nta kibazo nyine mbona nta kibazo gihari ikibazo kirahari oya jemeze neza kabisa sinokwidoga mbona ngo nyine hari urafite ikibazo yo nawe umengo ushaka kumbarira ni ugutekereza gusa ni ugutekereza niho je nta kibazo mfise sawa nta kibazo ufise nyine rajimite neza nta ngorane nyine utari uko nyine nishatse gutaramira ngaha gatoya n'umusoro ko niriwe ngaha nishatse kuriba ngaha nyine kugira ngo ndabonera mu gatwe cose gakire kashoboke hanze nyine twonda gutaramira gatoya ngaha kubera nyine ingorane ukazi nyine abakozi n'ikibanza hama mbega wowe harya mvuga umuntu yakumpaye umuzibuke naye harya wowe n'abavyeyi ufise kwere ibibazo vy'abavyeyi birangora kumenya nyamba bahari canke badahari gute kuko je mama ndamuheruka kera haciye imyaka myinshi ntamubona papa nawe sinzi basuko papa nawe nigeze mbona jewe papa je amakuru narose amakuru nahawe yambwiye yuko mama yahuye na barya abantu baba banyonga imiduga ibimodoka binini bitwara imizigo yahuye n'uwo muntu ngo baja mu nkundo ngo barakundana birangira bamuteye inda nuko vyagenze hanyuma uwo muntu arabura ntiyamenye ko hateye inda mama ntiyamenye ngo vyagenze gute ntiyasubiye kuboneka mama wawe wenyene ukaba ntabuze mama niwe nabonye nawe nyene amasaha sinzira ko vyagenze afise musaza we yakize afise amafaranga afise bene wabo bari USA bose bumva n'imiryango yifashe gusa kubera ko mama yaciye atwarinda baciye bamwana ubusinzi ngo ageza abo bose no kwita ngo nibayomba sinzi ngo baraha nyene nanje ndabaheruka nkiri mutoya nzi basi ngo ubibukaho uzinywa oya nagiye kuraba n'ahantu twahora tuba ahantu baba basokuru wanje baba nasanze batakihaba ko mbajya bariyomvye urataha mwere utabimariye oya siniyomvye naje ngaha mvuyeyo ni ukuvuga naba ahandi hantu ndataha maze gutaha nsanga ahantu basokuru bahora baba siho bakiba
ndabaza n'abantu bahegereye bavuga ngo ntibazi iyo bagiye. Iyindi miryango nayo ngo bari muri Uganda, urumva ko ntashobora kumenya ahantu bari. Ni ukuvuga rero naje ngaha mvuye muhira nsanga ata muntu n'umwe ahari, urumva ko ata muryango n'umwe nari nsigaranye, nta hantu na hamwe nabivuzeho kuja. Niho rero ujya muntu yaciye ankora caranzana ngaha. sha nyine gusa nyine wihangane ko bimeze, gusa ndazi ko ubuzima buzogenda neza ukamererwa neza kandi nawe ukishima nk'abandi. Ivyo ndazi bizoshika reka tubihe iminsi, uko iminsi yicaho nyene ko umuntu terahindurwa ubuzima. Kandi nyine iyo uri ngaha mu rugo wenyene ntuzoza bitaho umutwe uvyiyumvira cane, usanga ata n'abagenzi hariya ku ruhande ufise bari baza kugutemberera ngaha. Je nta mugenzi n'umwe mfise kabisa navuga ngo naza kuntemberera. Ndi ngaha Aho nyine ubaye ngawe nta dukobwa duhora tuza ngaha. Oya Cyane wowe ugenda kuturaba. nta nari muri igero dusanga ntari ngaha, nta munsi n'umwe uraza usanga hariho umuntu ngaha atari jewe jenyene. Ndashobora kuja ku kazi ugahegera hajya ngiye nkigenda ku kazi nawe ugacomoka. Oya je nta muntu n'umwe ibintu byo kuja kurabana n'abakobwa naho imyaka yo bibinyemerera, ariko umufuko ntubinyemerera. Imifuko ntiranyemerera kuja kurabana n'abakobwa. Aho none nibona ko kuterewe canke hari umunsi basaba nka 5,000 ndakwiye. Ego nakuze imyaka yo irakuze, ariko imifuko uburyo ntiburakura. Umva ko no Burundi cyane cyane bazi ko abakobwa baye amasaha udafise amahera ni nko kwigera impuzu udafise amahera, nta kintu mwavugana nyene. Navuga ko ari nko kwigera impuzu ata amahera ufise yo kuyigura. Ugiye mu bakobwa ata amahera ufise n'undi birangira utungutse, kubera haza abayafise bagaca bagutwara. Ahubwo nanibagiye kuraba hariya mu gikoni ibintu ko bimeze neza. Genda urabe nyine. Sister bite sister. Neza. Musi kuraho wateranira. Kubera ko wafashe ukaza ngaha ahantu nabwire ndaje kugira wumve ko ndi muhira nuko ntari muhira. Erega ngaha hasi ko mu ndahirirwe mu manya wose. Singomba ngo imisi yose nje kandi nde kurinda ku telefona ngo ngomba nce ngaha. So gusa naringiye kuraba ya parasera nigera kukubwira uje mu batwe twavuganye. Naciye kuyiraba kugira ngo tuvugane ibiharo by'amahera tubibare, ndamama amahera yarasigaye. Rero nchimbuga ati reka nce ngaha ndahace. Aho gusa naje mvuye kubasha sinanzi uko waruri ngaha mbonye. Ndatangaye ahubwo kuba ndagusanze ngaha kandi nkasanga uteramiye ngaha. Nayunguze gusanga uteramiye mu nzu. Musinzi ngene byagenze ngira washatse gufata akayaga. Nyine narisanzwe nyine nteramiye ngaha, urabona ko kuje ushikanye ngwamwe nyine nari nteramiye ngaha hanze. Ariko kweri nawe wadekoye kuza kweri atara apere iwawe nigeze mbona gutelefone. Oya nibisanzwe singomba ngo name nakwavertishije nawe sister. Ahubwo ushitse hari n'umuntu yarahije ku telefona. Bisaba ucugenda hama nanje kugira ngo nitegure ngende tubonane nawe. Sister tene baza yuko ivyo atari kibazo, ivyo si kibazo. Kwanza jewe na Jesse nari nihuta cyane, ariko kuvuze yuko ugomba ugenda tamanya ufise, ahubwo nibaza yuko vyiza woca witegura twatugenda tujanye kuko na Jenchami inzira nyene. Oya, impamvu ndavuye ngo maze nitegure kugira ngo tubonane n'uwo muntu nabwo ngiye ku kazi. Babisaba ubijana ugende kuko je no hapana ndana guteza. Bisaba ugende hama naje kugira ngo ndo umwanya wo gutegura ukiyemeze neza takibantu. Hama kugira ngo ndabo uwo muntu yandona ko ngiye ku kazi. Cha sister none ko nahora nzanga nkabona mengo urishimiye konza. N'umunsi kumengo. Musimba numengo uri gomba kunyiruka. Gomba kunyukana sinzoga kinga. Ari reka tuje tugenda tujanye byo bakiza tugenda. Ndafatiriwe none sinakubwiye ikibazo. Urabizi ko nawe wahushika ngakwakira. Cyebo gabo ni ibyo byari bisanzwe ugenda tujanye. Mano mengo twagica tugenda tujaniranye. We kuvuze yuko
ugomba nawe uca ugenda reka ntitwigwe turaharira cyane wowe genda mu nzu witego sister kumbe bwa bundi niho wariko urayirukana genda ngende kwitegura bwa bundi jire aracyari ngaha sister ndakubaza jire aracyari ngaha ntakiri nyene washaka kidabukana cyane kubera iki ushaka kutugira ibigoge wewe suko none mweko mushaka kugira imitima nk'inzinya nyamaswa ngaho umwana w'abandi washaka ndamwirukane nagira papa nagira mama wiwe ndamwirukane agende aherere mwibarabara ariho na kubera kutambwije ukuri nari wari kubimbwira yuko utamwirukanye basi ndabimenya yuko yagumye ngaha burya wowe impamvu nakubwiye uko akiri ngaha wowe burya narakuravye aho n'igihe wowe waza kundamutsa ngamuhera wewe narabikubwiye neza urambaza ivy'urya mukozi wanje ndakubwiye ati je naramwirukanye n'igihe hose twaje kwa bosho wawe twicaye muri salo nyine ariko aratwaje burya igihe ngiye avuga ati umuvuga nabo umushitsi burya igihe ngiye burya narahase kubakema kumwe musigaye muramvuga rero wowe nasanze ndabikubwiye yuko umurya muhoza ari ngaha nasanze mwumugirira nabi rero impamvu ntabikubwiye mva ntunaharire ko nakagira iki ubibona uko nyene wabibonye sister urabona ibintu ukoze rindira mu minsi ugiye kuraba ukuntu bizokurikira